Yego cyane murakoze n'icubahiro ubutumwa turizera ko buzobandanya budushira ku murongo mukivuga nyene by'amashira hamwe aserukira abakozi ba leta hari agakorwa mwabahaye ko kwigira hamwe igituma ibisata vya leta bidasahiriza mu itunga ry'igihugu ariko bagasaba ko umushahara iduga impembo nini twarabonye mbere ko ubushikiranganje bwavuye kuri 21 bwageze kuba 21 buja no munsi n'ubushikiranganje 13 gusa ariko ntiturumva abenegihugu bidodomba ko babuze byankenerwa barondera mu bushikiranganje wundi bwagiye uraja hamwe n'ubundi umwe mu ufise mu kubona gute ico kivuga iki ikibabaje ivyo bisata by'igihugu ababikoreramwo reka ndavuge neza hariho abantu bazi yuko igihugu ari nk'inka yapfuye yabuze abaryi umwe wese aza akabaga akigira kandi muribuka bavuye yarusha abanyepolitike bavyise amagaburanyama umwe atwara umuturi wiwe undi agatwara uwiwe rero iyo ngeso burya n'abanyamigambwe nico bapfa kubera iki barakuraba wowe userukira igisata ca leta bati none kuyu yari guhembwa ankoreye none ko ataco yakoze mbona yankoreye kiza n'umwimbu rero gabunda yicaye hajya kurya gusa usanga ari kurya gusa naje nibambise nge no kuvuga yuko nararavye abo bakozi ba leta nyene muze murajya amasendika nibo bambere bavuga ko twongera umushahara ukaraba uti none uwo mushahara uvahe ko mwicaye mwese nyereka wewe uti nyereka wewe ico wowe warinjije uvuga uti je narinjije amahera nganuku none mpemba umva yuko ari ngorane ncafata abakozi nyene abaserukira abandi bakozi ntere basha ndabereke ntimushaka mwese ko igihugu kironka amahera kironka yo kibaha genda mu nyigira igituma ibisata vya leta ari ntavyara kuko ntivyunguka nuvuga ntibakora baricaye hanyuma kugira ngo nitwabona igituma duce dutora umuti bace bakora bakoze muce muronke ico muzohembwa hanyuma rero utiwe kikanganje hajya nashatse kubereka kwabo bitwa ko bakora mu bisata vya leta arabariki gusa sabakoze kuko byerekana ko atacu bakorera bene gihugu none ko ubushikiranganje bwavuye ku 21 bavuye yarushaho bwari 30 nabungahe kuko yaramagabura nyama naje shikirwe hanyuma buva ku 21 mu 2020 buja ku 13 tugeza ku 13 ntiturumva umwene gihugu ariko ari idoga ngo nabuze ngo ico bankorera byerekana ko barabaryi ico ni kimenyetso ntabesha ko barabaryi igihugu rero kirimo indongozi mboneza abize babaryi gusa cotera imbere gute rero ubu bazomushikiriza ico cigwa bazoba bakoze bashoboye kutubwira bati burya rero dufise abakozi benshi bakeyi bari gukora ndabereke akarorero katabesha ubu dufise ubushikiranganje 13 muga mu ntara muri wa mugambi wo kwegereza abene gihugu kugira ngo baronke ibikorwa dufise ibisata 18 mu ntara ni ibisata 18 kuko kenshi baharura ngo ni 15 bibagiye ntuzeye umutekano bibagiye kwivuna basi bibagiye ubutungane ivyo byose byo bisata biri mu ntara novani 18 none wosigurira igende hari ubushikiranganje 13 hakaba ibisata 18 no kuvuga yuko ivyo bisata nivyo tubona bene gihugu bakeneye reka tubijane hariya hanyuma aba nabo bitwa ngo bamanutse Bujumbura bamwe bari bagiye kuri ca kigega tubagabanye kugira ngo amahera menshi agende mu bene gihugu hanyuma uzoraba amahera maze ruja mu bene gihugu niho uzozubona iterambere ritangura kuza rikaboneka n'ahandi kwa rukwirira gusa hari n'ikindi mbere ikindi kimenyetso abantu ntibakunda kukimenya dutanguye ibikorwa naco nyene nikimenyetso abantu bashatse bakirabirako mu Burundi mparavuga ko hari ubwoko bubiri gusa hari ubwoko bw'abanyarucari n'ubwoko bw'abakire umuntu wese akora muri leta naho yaba ari umuplano bamwita umukire naho umuplano upfa gukora muri leta uca witwa umukire
umuntu nawe arima yikorera ivyiwe yari nyarucari. Hanyuma rero dutagura gukora bimwe navuga ngo abikorera ivyabo nibo bateza imbere igihugu. Babandi urumva bagumye bicariye kumwe bari bicaye, haca abandi baca bavyuka benshi kuko abakozi ba leta bari kurushi, haca havyuka benshi barakora. Nagiye kubibona neza ngiye numva batawe kubaza ngo mbe hahandi abakuru banywera ni hehe, hamwe bita ngo VIP, ngo nanje nicareyo bambone. Umwe ari nyarucari acaja kwicara hahandi abakuru banywera. Umukuru nawe yari yamaze kwishira mu gasongero yuko bagiye ari banyarucari nawe ari umukire, azabona yicaranye na wa wundi. Yaciye atagwa kurira kwa Kenye kuko anganye numwe yari umukene nyarucari, acata kwidodomba gendura abo hidodomba bize ntidodomba batize. Kubera iki? Abize bidodomba kuko bafise bidodombera, uwo mugabo yitwa leta. Nico bidodomba. Mugabo bagiye batize ntibafise uwo bidodombera. Bavuga bati nije ntegerezwa gukora. Nico ituzo kuva imyidodombo mike kubikorera ivyabo. Mugabo bikorera ivyabo zura hari abavuga ngo bikorera ivyabo batikorera ivyabo. Bagiye batunzwe n'amasoko ya leta bikorera ivyabo cyane n'abakozi ba leta. Bagiye uzokuva bidodomba. Abatunzwe n'amasoko ya leta bari dodomba kuko n'abakozi ba leta. Mugabo bikorera ivyabo vy'ukuri uzokuva bati dodomba kuko ntawe bidodombera. Mugabo abo muri leta cavuga ngo nari naje nzi yuko nzoca mbumukire, none he simba y'umukire wa wundi nyarucari aranduta. Acaguma ariko ari dodomba. Burya rero ibisata vya leta abariko barakurikirana bisubireko kuko mbwira bumva barize barumva. Ndababwiye ntimwe mumeze nk'abana bacavuga bati ndya ndamwereke ko ndumugabo. Ntimumeze nk'abayaya, nibo umuyaya niwe umumama musigarana umwana agaca amukamira amata muri bibero, amata heze umwana nahariro umuyaga areze gutya nyene nta kundi. Nabumenga babahaye igisata aho kwiteza imbere barareze gutya, umenga hariho uwundi azoza kugiteza imbere. Iyo ndabivuze gutyo rero ndanezerwa rero batangukanura. Jenge navuga ngo kaminuza mpanuzi. Hajya nari nzi komeje kuvuga kurya, ubwo nyene baca baja kukive. Mugabo ubu niho ntanguye jewe nyene kuja kwironderera abigisha ba kaminuza kugira ngo baze kumfasha kugira ngo dukorera bene gihugu. None nta bisata bakoreramwo. Uri mu gisata cy'uburimyi nta bushikirangaje buhari. Uri mu gisata cy'ubuhinga nta bushikirangaje bw'ubuhinga buhari. Mugabo narashimye hariho abakanura, hariho nk'umwe yaciye agira agashavu kanini acaraza arambaza ati we watuvuze. Yego ni nabavuze. Hanyuma ngo ngira nkwereke ko je nkomeye. Acaragenda ubwo nyene yagarutse anzaniye umugambi agize wenyene ivyigwa kuvyo yize. Nko urumva ko ari sawa. Ubu userukira sendika y'abarimu muri kaminuza yarambwiye yuko ubu ashaka ndabagirisha inama kugira ndabereke ingene bosahiriza iterambere ry'igihugu kubera barahakanye kwitwa abana, barahakanye kwitwa abayaya. Ni vyiza kugira burya n'umuvyaga ukarira ubutomboye kuko umwana arezwe tambuka uzino ntacapfa avuyemwo. Uyaba rero ngo kurambona bakwe ngo tambuka uzino ntacapfa avuyemwo. Mugabo utaguye kuvuga uti oya wewe leta arakwigishije utegereza gukora ndabibona ivyo wize. Nawe acatangwa ukana akavuga ati reka ndabikore gutyo no mu minsi iza azovuga ati hari urundi rwaruka reka ndarubise je kwikorera ivyaje jewe namaze guca ugwevu. Hanyuma rwaruka nabwo rugire uburambe rutangure kwiga ingene bigenda bice bigenda neza rero. Ego murakoze cyane nk'incuba ibyo bitwibukije kicigwa dukunda gushimikira ko hano wasanzwe mu mugambwe sindi David tuvuga yuko tubanza guhinduka imbere yo guhindura ibintu. Murakoze cyane. Iki kiringo cyane urahinduka. Ego cyane n'icubahiro mwabibonye ko narinde mu mwaka uheze murabona ko none nyuma ngaha biragaragara. No mu muryango umunsi umwe nko uzozubona za kugendera ntinzimana ndabe. Ego cyane kari utaguye gucuja kugopesha ku ibutiki. Oya nukuri ugiye kugopesha bizoba bibaye urudu. Nukuri tubahaye ikaze. Umeze neza murakoze cyane. Ikiringo cyanyu ca mbere turasigaje umwaka mbere kuja mu matora twaramenye isango. Muko muja mu ca kabiri Imana ibishatse kandi turavyizera. Mwashikirije mwavuze ati abanyabanga barabashimiye cyane. Ibyo byose byiza mwakoze biraruta naho ko bakamucange tubiri babona ati mutabashikiye kumwebwe hari ikintu mubona
mwashaka gushika ko mutashitse ko muri imyaka 6 iheze canke nigiki mwoshimira abarundi gusumba ibindi ukungene twaraboroheye twarananiranye byagenze gute? Icambere kuvuga ngo ico ntarashikako ni byinshi cyane ntarashikako kuko intumbero hari yatuja mu 2060 dushaka ko umurundi wese azobatunza atunganiwe mu vyiwe no mu biwe none abarundi batunze bagatunganirwa barashika na 10%. Wumva turashika ingorane z'abantu bumva umenga ku mwaka umwe ubushitse n'urugendo abanyepolitike nibo bacagenda ngo urabona ngo yemeye ibi ngo ntarabikora ngo yemeye ntarabikora uvuze uti turi mu mugambi wo kugira amabarabara mu Burundi bwose ucakora mu mwaka ibiri muguza wumva bavuze ngo ntarabikora Musa zenda kwenda kwishimikiza Bibiliya kuko ni vyiza kuza bavuga ngo ivyandiko vyandikwa kugira ngo bihe icigwa abakurikira nico gituma nkunda no gusoma ibitabo jewe kubera mbashaka kubona ivyo abandi bakoze ingene vyagenze nzira baciyemo muri Bibiliya rero Musa Imana yaramubwiye iti va hasi ugende urongorera ihanga urishikane mu gihugu cisezerano igihugu gitemba amata n'ubuki ico gihugu muzorya muhage mumererwe neza bose akayabagu bari bafise bace baduza akayabagu kubunyene bagira barye baragenda baja mu kiyaga bagishitse mu kiyaga gitukura bagize ibibazo batangwa kugumuka ibi nivyo watuzanye bavuga Musa we watubwiye ko tujaye mu gihugu c'amata n'ubuki none heraba tugira tugwe bwa mu bugaragwa muri iki kiyaga gitukura hanyuma barajabutse baravyina baranezerwa ngo turagiye rero ko turinze tujabuka iki kiyaga turagiye hewe biratangura hinge rero niho urugendo rya rutangura hariho abitwa bakora na babiramu abo bantu baragumuye abene igihugu gushika babwira Musa ngo wewe waraduheze ngo wiki nico gihugu c'amata n'ubuki wewe watuzanyemwo ngo heraba ngo nawe uraregeje ngo urumubeshi ngo kubera ivyo rero ngo tugire kudeta twisubirire mu Misiri. Hariho abantu rero nk'ubu bazi yuko mu mwaka umwe twaba turi mu 2060 haragendwa kandi wicaye tuzoshika muri iyo myaka hagisuku nyene tumve ko turi ku rugendo no gutera intambwe uravuga utubundaha ngira nja kuko nko hari habazi ngo iyo turiko turaja ngo no gutambuka gutya ngo intambwe ya kabiri ngo ya gatatu ni intambwe mwiterambere uravuga uti jewe ubu nari mezuko ngira ngeragereze mu mwaka nzembe ngezuko ndakunda cyane umugambwe CNDD-FDD buryo abagomya banga nabantu nabonye baciye ubwenge kandi bakerebutse bazi no kubona iyo baje CNDD-FDD aho kuja muri abo bandi bavuga ngo ngurumva ngo ntitugira iki baravuga bati ahubwo ikiraka kirabonetse iki dutegeza kugira amahera hagiye kintu baciye baje hamwe bakavuga bati twigirira umugambi twebwe umugomya banga wese azaba afise imiliyoni 5 mu 2030 n'imiburi buri ku mupfuko bati none bizogenda gutegira bikunde twirimira amavoka barayiga batufise igiti c'ivoka kimwe kivamwe amahera ya ufise ibiti 10 uzoburonka amahera arenga miliyoni 10 ku mwaka aho ntituzoba dutunze urumva abagomya bangana gute n'imiburi bararenga ibice 75 kwijana none abarundi ibice 75 kwijana umwe wese afise miliyoni 10 ntiyumva ko Burundi buzaba buteye imbere kakijya urumva umugambwe uce wifata wonyene uti tubikore n'urugendo rero ntiwavumbaza ngo mbega ngo hariho ivyo utarakora urumva ko ivyo igicapo mwarakibonye igitabo baragifise nova turi kuri rujya rugendo ico mpanura abarundi nuko atocika inkokora burya kugira ushikira imbona kazoza icambere gisaba kwizigira ukabona kuzoshikayo kugira wizigire kuzoshikayo icambere n'igiki turaba ingene Imana yadukunze duha igihugu ciza kirimwo ibintu byose umutahe turawufise turafise ubwenge turafise incabwenge kandi zikerebutse ico gihe umaze kubibona ivyo ucovuga uti jewe ndizeye kushikayo none uzoshikayo gute utangura kuvuga uti ndashika gute nuko mpingura ibi vyiza vyose Imana yampaye uwo mutwe wanje ngira ndawukoreshe mu guhingura hanyuma nzokoramwe imwimbu nce ngenda
ntagire ababona uno munsi yimbuye ngo naho nyine acira agati mu ryinyo ngo nashikanye za miliyoni 10 ziragushirana ubona. Hariho wa mugani wa mukenyezi yarashoye amagi atangura kuvuga ati je ndarosa amagi nina yagurisha ayo magi ari mu gakono ati nina yagurisha ati ncangura yindi nkoko ati inkoko izosubirigira ayandi magi araduga avuga icazoca akora avuga icazoca akora avuga icazoca akora acabona yatunza acatangura kuvyina kagakono gacakakorokera hasi fite karagiye karamenetse. Rero wewe wungutse uno munsi menya ko urugendo nturarushikako gushika uhabone niyo uhabonye ucugira undi rugamba guko utasubira inyuma uteza kuguma ubandanya. Kandi rero iyo wabibonye uratera imbere n'ingoga. Abarundi rero nababwira nti nibakomeza inzira batanguye cyane cyane mbere nteri intege abagumya banga ko bari ku kivi baratanguye. Tuvuze tuti ikizana amahera menshi mu mwanya mutoyi n'uburimyi n'ubworozi baragiye ku burimyi baraja ku bworozi nongera nteri intege incabwenge zamaze kuja mu burimyi n'ubworozi. Aho ndabatera intege cyane kuko nico gisata ca mbere giteza imbere igihugu ibihugu vyose vyatanguriye ku burimyi n'ubworozi. Nico itwa ndabatera intege abari bagisigaye inyuma bavyumva bibaza kuvuga ngo amagabura nyama ntegeza kuja mu butegetsi ivyo byo ngo ndaja mu butegetsi nivyo biteza inyuma igihugu. Vuga uti ngira nje gusukurira bene igihugu ndumva ko fisi cyo no baterera muga ntuvuge ngo ngiye kurondera ubuzima ngo mu bushinga amateka ndondera ubuzima mbo muyobozi mukuru ndondera ubuzima. Ivyo niba bifute umutwe bumve yuko twese utegeza gukora ikintu gishobora kuzanira umwimbu igihugu. Ahagurikyo tuzoshika amahoro.